nagira ndamenyeshe yuko uno munsi nakayamuneza ku Burundi. Ndazi yuko ata Murundi numwe atanezerewe kuri uyu munsi, kuko na bene wacu bo ngaha mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda uno munsi bashitse ngaha kudushigikira. Aha rero turi kumwe n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda, Dr. Edouard Ngirente, umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda. Nawe nagomba ndamutumire ashike ngaha aramutse abavukanye b'Abarundi. Excellence Monsieur Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, c'est pour moi un grand honneur et plaisir de prendre part à cette célébration du 59e anniversaire d'indépendance de la République du Burundi, représentant son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Au nom de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda et du peuple rwandais, je tiens à vous adresser nos vives félicitations, Monsieur le Président, ainsi qu'au peuple burundais, à cette importante célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la République du Burundi. Je profite également de cette occasion pour remercier le président Evariste Ndayishimiye de nous avoir invités à faire partie de ces moments heureux et historiques pour votre pays. Nous sommes reconnaissants pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous ont été réservées depuis notre arrivée à Bujumbura. Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous, Monsieur le Président, pour renforcer notre partenariat stratégique. Je suis convaincu que nous sommes tous prêts à travailler pour la consolidation et la promotion des relations existantes d'amitié et de coopération au profit de nos deux peuples. Le moment est venu pour le Burundi et le Rwanda de s'appuyer sur les fondements solides de nos liens historiques et culturels afin de parvenir à la prospérité et au développement durable. Excellence Monsieur le Président, permettez-moi encore une fois de vous féliciter pour cet anniversaire d'indépendance de la République du Burundi et de vous souhaiter prospérité, paix et succès dans la voie du développement de votre pays. Je vous remercie. Madame la Présidente. ngira ngo nimwaba mubibona neza Abarundi uru rugendo mugize ngaha ni nk'igitangaza babonye mu gihe hari haheze iminsi turiko turavyaruzanya. Icyo nagira ndababwire ni kimwe, icyo nagira ndabamenyeshe ni kimwe. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubivuga kumwe, icerekwa nikibona, ikibwirwa nicumva. Kandi mu migenzo y'Ikirundi n'Ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe n'akarenge. Kubona rero no munsi mutuzaniye akarenge birafise ico bisigura. Twabonye kandi twumvise, turizeye neza yuko kuva ubu hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika ku Burundi n'u Rwanda. Turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha. Ubu ni umwizero yuko kiya gitabo twari tumaze iminsi twandika tugira tukizingure tugisomere hamwe, hanyuma tugipfundikire duce dutangura igice kindi c'ico gitabo twavuga tuti buce bubuguzure bushasha. Turizeye yuko rero ibya kera turiko turabisozera, ibishasha bigira bishike. Nico gituma uyu munsi w'itariki ya mbere mu Kakaro itubereye ikimenyetso gikomeye cyane ku Barundi. Sokuru wacu
Petero Nkurunziza yamatubwira ati mumenye kugendereza ibihe. None rero uno munsi abarundi ndabasavye guca mutangura kugendereza ibihe kugira ngo twifate nkuko ibihe bimeze. Ahandi hoho tutazi kujana n'ibihe wosanga tuciye tugenda bigura intege tugashika dutevye iyo tuja. None rero nyakuba mushikiranganje wa mbere udushikanire ubutumwa bw'abarundi ku nshuti zacu abanyarwanda bose, na cane cane mudushikanire indamutso yacu kwa nyiricubahiro Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, umubwire yuko twakengurutse cyane aka karenge mushikaye ngaha mu Burundi kandi kaduhaye umwizero ukomeye.